ndabaramukije mu izina rya Yesu. Tugiye mu mwanya mwiza wo kwigira hamwe indongozi. Nabibutse yuko muri kino gice cya kane cy'umwaka dufite indongozi yitwa ngo Ezira Nehemiya. Hanyuma indwi iheze twarabiye hamwe ikigwa cya mbere cyo mwino ndongozi cyitwa ngo gutanga insiguro y'akahise. Muri kino kigwa twarabonye inkuru y'ukuntu Abisirayeli bari barabaye inyagano mu gihugu cy'i Babuloni ku ngoma y'umwami Nebukadinezari. Barabaye imyaka myinshi, ariko Imana yatanze isezerano yuko inyuma y'imyaka 70 bazokurwayo bagasubira iwabo Yerusalemu. Twarabonye yuko iyo myaka 70 igiye guhera, Imana yahagurukije umwami Kuro, hanyuma uwo mwami Kuro atanga icyagezwe cy'uko Abisirayeli basubira iwabo kubaka. Twarabonye yuko muri icyo gihe yatanga icyo cyagezwe bagiye, ibyo tubisoma muri Ezira 1. Hanyuma mu gice cya gatandatu cya Ezira twarabonye yuko Dariyo yongeye gukomeza icyagezwe cya Kuro, yongera guhimiriza kugira ngo bave i Babuloni baje iwabo. Naho twarabonye yuko hari abandi bagiye, hanyuma baratanga ibikorwa byo kubaka urusengero n'igisagara. Ibikorwa biriko biragenda neza, mugo hari uwundi muco wari wasigaye i Babuloni. Bose hamwe bagiye guhaguruka neza bava i Babuloni bagiye iwabo ku mwami yitwa Artazeruse mu mwaka wa 457. Mu cyama k'ikigwa giheze, uno munsi rero tugeze ku kigwa higira kabiri kibandanye no nkuru cyitwa ngo Nehemiya. Nari nashatse manze ndababwira ibyo twize, hanyuma cyo turabino cyama kiya kino kigwa. Reka imbere yuko tukinjira mu nyezina tubanze dusabe mwene data adufashe mu isengesho rigufi. Tagushimiye data wa twese uri mu ijuru, tuguhaye ikaze n'ikaribu mu kigwa tugiye kwigira hamwe. Bakwingenze ngo data udutahuze amajambo tugiye kwigira hamwe, maze ubutumwa burimwo buhindura imitima yacu, kandi buze buhindure n'amahanga azokurikirana ibi vyigwa. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Rero ikigwa cyacu cya kabiri cyitwa ngo Nehemiya. Isomo ry'ishimikiro tulisanga muri Nehemiya igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa 5. Abafise Bibiliya murabe havuga ngo, nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira, maze mara iminsi mbabaye nisonzesha, nsengera imbere y'Imana nyenijuru, ndavuga nti ndakwinginze ewe uhoraho Mana nyenijuru, Mana nkuru uteye ubwoba, ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakitondera ibyagezwe byawe. Hano ikintu dusanga mu nigiki, Nehemiya nawe yarasanzwe akora ku kirimba ibwami mu gihe cy'umwami Artazeruse. Bibiri tubwira ngo yari umukevyi, bari abantu begereye hafi umwami, bamufasha mu bikorwa byo kumuhereza, byo kumubikira amabanga. Rero nawe ntiyari yarajyanye n'abandi i Yerusalemu kubaka, mugo yarazi yuko abagiye bariko barubaka igihugu kiriko kiragenda neza. Ariko hano batubwira yuko yumvise amakuru avuga yuko abagiye kubaka bariko baraburabuzwa n'ayandi mahanga yarakikuje Yerusalemu. Mbere n'urusenge bari bamaze kubaka ivyo ngo bari babomagurikiye ko haje inkuru y'incamugongo. Niho nawe yaca atuntura arababara, niho yaca asengera isengesho yo gutakambira Imana. Hano hari amajambo batubwira ngo abantu bava mu mihingo itandukanye yari ibakikije ntabwo bashaka yuko Abisirayeli bo kubaka igisagara hamwe n'impome zaco, kubera batinye yuko Abisirayeli bari kuzohava bahinduka ihanga rikomeye nk'uko bari bameze ubwa mbere. Amahanga yarakikije Yerusalemu yumvise yuko bagarutse kubaka, yavuze ati aba bantu tukabareka baratubana, abantu bakomeye bazobe have batuganza, rero tubaburabuze. Muri no nkuru uzosoma abo bitwa Basani Barati, Batobiya n'abandi. Nehemiya yumvise izo nkuru zamuciye umutima, arababara. Mu gihe yari yishimiye ko igihugu kihogira ngenda neza, yumvise yuko cyaburabuje, niho rero yaca afata umugambi wo gusenga, yiyegereza Imana. Muri iki kigo cyo mwinondwi tuzobona rero ingene byakurikiranye gushika naho Nehemiya yahavuye aronka uburenganzira bw'umwami bwo kujya kubafasha, bongera kuzamura igikorwa kiragenda neza. Muri make mu ntangamara n'ibi batubarira. Imana duhezagire mu izina rya Yesu, amen. Sinzi yuko hari umuntu yogira ikintu yongera ko cyangwa akabazo, hanyuma turangiza ikigo cyacu. Mu by'ukuri biragaragara yuko muri iki gihe ari uburyo buboneka ukuntu ubwoko bw'Abisirayeli bwariko burabandanya muri rwa rukurikirano rwo kwitwara neza bari Babuloni. Muravye akarorero kuri uyu Nehemiya yari yegereye cyane umwami, ibi byari bimuhesha amahirwe yo kugira ngo bikundike
ijambo ashikirije umwami ribasha kugira ukuba n'ubushobozi kubera yuko yari afise ubwenge kandi ubwo bwenge bwatumye akora neza igikorwa cyo yarajejwe ngaha ibwami byerekana mu buryo budasanzwe budasubirwaho ukuntu ubwoko bw'Abisirayeli bwakomeje kwitwara neza muri iki gihugu cya Babuloni. Imana ibahezagire. Yego, ivyo bihuye n'ivyo twabonye, twarabonye yuko Ezira na Nehemiya bari abantu bari begereye abandi umwami cyane kubera ubwizigirwa bagize n'uburyo bari abantu ngo bagororotse, byatumye umwami abizera abaha uburenganzira n'ububasha bwo kujya kubaha igisagara. Ibi rero na Nehemiya yari umwe mu bantu bakomeye ku mwami kuko nabo ngo yari umuntu yegereye umwami, nawe Imana yaramukoresheje kuko nimwaba mu byigwa bikurikira turaza kubona yuko nawe havuye ahabwa uburenganzira n'ibyete ahawe n'umwami Aritazerusi kujya gufasha kugira ngo igikorwa kizamuke, mbere abafasha no kurwanya abo bansi bariko barabura kuzi igikorwa. Nibaza ko ibikurikira tuzobibona mu buryo bwagutse mu byigwa bikurikira, reka turangirize ngaha. Hanyuma murakoze biraboneka ko Nehemiya yari afise ikibabagwe cy'uko igikorwa cy'Imana gitera kije imbere, ariko murumva ko iyi nkuru yari ije kuri Nehemiya itari inkuru nziza kuri we, ariko biraboneka ko Nehemiya hariho uwo yari yizeye. Haleluya. Ni ukuvuga Nehemiya mugiye kumuraba biraboneka ko amaze kuronka iyo nkuru y'incamugongo ataciye abifatanya nego, ahubwo yaciye afata umwanya wo gusenga, aho natwe duhamagarirwa ko mu gihe tuba turi mu bihe bigoye cyane twumvise inkuru itaduhimbaye, iciza twica tubyereka Imana tugasenga bifatikanije no kwisonzesha maze Imana igaheza ikikorera. Cyane cyane tukibutsa isezerano ry'Imana ko na Nehemiya yibukije Imana isezerano yari yasezeranye yuko izobakurayo. Kubwo kwibuka amasezerano y'Imana no gusenga, Imana irashobora kuyasohoza. Nibaza ko byumvikana, reka Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Turangize n'isengesho. Urakoze Mana yacu kubera yuko uduhishuriye aya mabanga y'iki kigo, duhe kugira umutima nk'uwa Nehemiya wo kwitwararika ibyawe no kurazwa ishinga n'ibyawe mu izina rya Yesu.